Iruhande y'ubusuma bukorwa mu mihana hakoreshejwe ibigwanisho bwagirizwa bamwe mu bakozi bo mw'iperereza ry'u Burundi ariko ntibafatwe, amakuru duhabwa na bamwe mu bagwizatunga tubwira ko ari ingeso imaze igihe ikorerwa mu rwego rw'iperereza, aho bamwe mu ndongozi z'urwo rwego bahamagara abantu bakabaha amakonvokasiyo ku matelefone bakababwira ko bakenewe bo kwitaba. Bamwe mu bahamagarwa ngo barishikana ahakorera iperereza, ariko ngo hari n'abo bakozi b'iperereza baca basanga aho baba canke bakorera bakajanwa kubazwa. Mu makuru RPA yegeranije arayavuga ko abo bagwizatunga babazwa ikibazo kimwe kijanye naho bakuye amahera bafise ku makonti yabo mu mabanki. Ikibazo ku bw'amasoko yacu mw'iperereza kigora kwishura abagwizatunga bitewe nuko bamwe muri bo baba bamaze imyaka myinshi mu rudandazwa, bakabona ko ari ikibazo kirimwo imitego, narije babwirwa ko bafise umwanya muto wo kubisigura. Baraheza bagaterwa ubwoba ko bafungwa canke bakwe n'ubuzima, abenshi bagashima gutanga amahera nk'igiturire kugira bakingire agatwe nk'uko bishikirizwa n'abaduhaye amakuru. Muri ubwo bubisha rero amakuru RPA ifise avuga ko ari abakozi bo mu mabanki akorera mu gihugu bakorana n'abakozi b'iperereza mu gutanga amakuru ku bagwizatunga baba bakeneye gusahura. Abo bakozi bo mu mabanki igikorwa cabo no kuraba amahera ari ku makonti, hanyuma bagatanga amazina y'abantu bafise amahera menshi kubo bakorana mw'iperereza. Muri ano makuru ntitwashimye gutanga umwidondoro w'abagwizatunga bamaze gusahurwa biciye muri ubwo buryo mu bororero RPA ifise bushika kuri 10 ku mvo z'umutekano wabo. Abatari bake bemeza ko bamaze gutanga amahera harugwa mu mamiliyoni. Ayandi makuru ava mu rwego rw'iperereza amenyesha ko ukunze kuboneka cyane muri ubwo busuma mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi ari umwe mu bategetsi batatu bo muri ubwo rwego, uwitwa Colonel Mandevu. Uyo yoba asigaye ajejwe iperereza ryo hanze y'igihugu, no bakunze guhamagara abagwizatunga bamwe bamwe mbere bakanahohoterwa bakarekurwa batanze amahera y'umurengera. Ikindi kivugwa nuko uyo azwi ku mazina ya Colonel Mandevu, uyo mugambi wo gusahura usangiye na General Habarurema Ile-de-France ari Somambike wiwe. Abo bategetsi babiri bakomeye bo mu rwego rw'iperereza, General Habarurema na Colonel Mandevu, bo mbere basigaye bafise amatungo adasiguritse barose umwanya muto ku bw'amasoko yacu. Akaroro twabona amasoko na ka General Ile-de-France Habarurema bivugwa ko asigaye harugwa mu bagwizatunga ba mbere mu gihugu bakorera mu rudandazwa rwo kunguruza ibidandazwa hakoreshejwe imodokari nini bita amakamyo mu gifaransa hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Ivyo vyose abaduhaye amakuru mu rwego rw'iperereza bidoga ko ivyo bikorwa biteza urubwa ubwo rwego rusanzwe rutwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bamenyesha kandi ko batangazwa n'ukungene umukuru w'igihugu adasiba kuvuga ko ari ukugwanya ubusuma cyane mu gihugu, ariko hafi yiwe hakaba ariho hategurirwa ubusuma hamwe n'ihohoterwa ry'abagwizatunga. Hari n'amakuru anavuga kandi ko hari n'abagwizatunga bamwe bazwi muri quartier asiatique na industriel baba bamaze no kugara urudandazwa rwabo bitewe no gusahurwa amahera y'umurengera n'urwego rw'iperereza. Ibijanye n'ubwo busuma butegurirwa mw'iperereza ry'u Burundi bukongera bugakorwa na bamwe mu bakozi b'ubwo rwego, ni nkuru RPA ikibandanya.